Je nitwa Mikelanyoza Kigani nkaba ndi umuntu novuga ko ndi mu bintu by'imico kama kuva imyaka myinshi cyane dukina amateatre tukayandika tukanayakinisha hanyuma kandi rimwe rimwe tunanakina n'amafilme hanyuma twabitanguye rero kera cyane tukiri bato turi abanyeshure turabikunda tumaze kuva ku ntebe y'ishure tuje mu buzima bw'akazi turabibandanya hanyuma rero twagiye kubikunda cyane n'abagishana 81 turi kumwe na mushaka kwa Maria Marisi Bazuri twagiye amateatre kugira mu masare hanyuma kugira ngo ko yari byinshi nze ndasimbiza turatinda rero ko twakina amateatre yanditswe n'abandi bantu y'Igifaransa uza mu myaka 90 niho mushikagirira ko asaba ari umwanditsi kuva kera yimvira ati kubera iki twoza twakije abandi kandi nanjye nzi kwandika acha rero atangura kwandika amapese yiwe y'ikirundi yarasanga nayafisa mwamwe mugabo akavuga ati ubu rero turadukina ayo twiyandikiye ubona ko haciye haza 1993 twabisanga dukina mu masare n'ibishobora biragorana twatukiwe nyene tushobora kuza turaza gukina mu masare niho rero mu 1995 yamushikaje yumvira ati reka rero bitwohera abantu batwara dukinira turabe ubundi buryo kuza twabashikira aca yumvira ibintu byo gukinira ku maradiyo niho havuka rero icyiyumviro cy'ikiganiro cyitwaye muri uyo muryango ico rero tuca turaronka umuntu yakira ico cyiyumviro abo muri studio ijambo bacu bacakira turagikorera ko cyane mu 1997 twari dutanguye gusohora ibikino vya mbere aca abanyara vyandika biyaduca twumva ko arundi baryohera ishara kwidutera intege kumva ko yandika ibintu biryohera abantu byagira kuko vyavuga ibintu bijanye n'ibiriho babayemwo babona bagaca babona ati ivyo bintu muri kumaragira no kurira dufata cyane kuko muvuga ivyo tubayemo ico kintu cyarabanije cyane gose yaryohera abantu hama mugabo twebwe tumaze kubona rero mu 2001 hatanguye kuboneka yuko abantu boshobora kuza baraja mu misozi kugira ngo byari bigoye niho rero nakwe twiyumvira gushinga ibishira hamwe kwa turiyage kugira ngo tuze turasanga abene igihugu iyo bari ku misozi wabo kugira tubakinge tubasanze wabo ukurabona nko mu misozi ntiho turavuga ngo abantu baje mu masare mu nyubako ushaka dutanguze ishamwe ryo turiyage rero mu 2001 twatanguje kubera twageje kuronka ivyigwa duhawe n'abafaransa hariho ekipe y'abafaransa yitwa Théâtre de l'Opéra de Paris niho baje kudutanguza kuduha ubwo buhinga bwo guhindura ubwo twahora dukina kugira turonke ubuhinga bwo gukinira abene igihugu ahantu hatagira sare bitasaba yuko abantu baza barinjira basohoka kugira tumenyereye mu masare dushobora gutangura gukina tuza turasanga abene igihugu iyo bari dushama twatangiye turi abantu 24 dutoye mu moko yose kugira ko ico gihe byari bigoye yuko ubwoko bumwe bwigendana twavuga ati kugira ngo abanyagihugu batwibonemwo reka dutanguze abantu 10 yacu bidufasha cyane kuko twarashobora kugenda ahantu hariho hose atangoranye tugira imana rero abanyagihugu barakunda cyane ibyo bikino byacu kuko ni ibintu twita théâtre interactif turakina nabo bakanduka bakajamo bagakina hamwe natwe bagashikiza ivyimviro byabo ibyo rero byarafashije cyane imiryango itari mike kuko hariho benshi bazi yuko ibintu nk'ibyo bitanga tugenegene n'utuntu abantu bagira ariko twe twasinze ari ibikorwa bikomeye cyane bwa mbere birafasha abanyagihugu kwidagadura bikabafasha kuguruka mu mitwe ku bintu ariginda twage turahora n'intaba zimwe mugo zidakomeye cyane nk'intaba binyamukuru novuga ni nko mu gihe murabona yuko abantu baja gukina barinze gusaba impusha kandi dufise nk'ishirahamwe ryemewe n'amategeko kwemerwa n'amategeko rero twe twabifata yuko umuntu yemewe n'amategeko hageze ko ajya gukora agasaba uruhusha ahubwo abimenyesha kugira ngo abo mu ntwaro babimenye ko ari umuntu azokoranya bene igihugu icyo cyaragira bivuga kiratugora cyane ari nk'ibyo urabona umwanya wo gusaba uruhusha ari igihugu ushaka gukora mu mayinga abiri uruhusha rukamara ukwezi rutarasohoka cyangwa imbere ugasanga n'amezi abiri araheze ubwo ruhusha rutarasohoka tukabona yuko musaho nta ntami nyinshi twagiye turagira uretse nk'ibyo byo gusaba impusha biziteba kandi twari kumenyesha gusa twishaka tugakora twe twarero nka manaki ngenije ni ikintu tubona ko kizofasha cyane gose abantu bafise impano mvabwenge mu kubashigikira mu kubavugira cyane cyane mu kubavugira kuko ari usanga ukora ibintu utagira uko kuvugira ariko iyo ufise umuntu akuvugira urwego bakuvugiramo cyangwa ugasanga ufise nk'umuntu agufasha kurondera amasoko usanga ari ikintu gifasha cyane kiguha ingufu tukabona yuko n'abandi bantu bose bafise imyuga mvabwenge
bo kwinjira muri manake bakayishigikira n'abategetsi bakayishigikira gose akayifata mu mugongo kuko ije gushira hamwe abantu bose bafise izo mpano mvabwenge kugira ngo ivyo bakora bishobore kuronka guhabwa agaciro byongere kandi bifatwe mu ntege abongere kandi bamurikire n'abantu bamwe yamusanga batazi ibintu vyaho bocisha ivyabo batazi ingene ivyabo vyohingwa neza gusumba ivyo byose tubona ko manaki izoshobora kubikora tukaba duteye akamo rero abatanguye kuza ariko bariko bakwega ibirenge tukaba duteye akamo n'abataraza kugira ngo bose bumve ko ni ikintu gishasha kije gishigikira byari bihari ko nikije gusambura kije kubaka ko cubakira kwari basanzwe bahari kugira ngo bisunure gusumba haba mu bwenge haba mu buryo haba no mu buhinga aho nayo kugira ari ikintu ciza cyane cyo gushigikirwa kuri imyuga mvabwenge kuri leta no ku bandi bantu bose mbere twovuga n'amakungu akumva ko ari ikintu mu Burundi gihuza abo bose bafise impano mvabwenge.